Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikira aherereye muri uyu mwanya w'aya makuru agezweho ngaha kuri imbonesha kure y'umuhuza TV mudahwema agukurikira. Umwanya wayagezweho rero muri uyu mugoroba wa kuwa Mungu ku itariki ya 20 Myandagaro 2023 ndababwire kari iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe. Muramenyereye ko imisi myinshi tubashikiriza amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, politiki y'agateka kazina muntu, butungane, umutekano, nkuru zivugwa cyane mu kibano, imigenero y'u Burundi n'amakungu, biba byatangajwe n'abategetsi bagiye batandukanye, amakuru aba yaranyegejwe byo tubatohoreza twifasha amasoko yacu ari mu nzego zitandukanye mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi. Tutibagiye kandi bivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Turaza kugaruka kubiriko biba muri CNL kuri uyu mugoroba kuri uyu wa Mungu n'ibintu bidasanzwe. Ndagusavye rero kugira ngo ntuze gucikwa, ndagusaba kugira kandi niba ari bwa mbere twumvirije ntuzocikwe n'ayandi tuzoshikiriza, ariko ivyo vyose ubibona ari uko wafyonze kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, kandi n'ubundi dusanzwe udukurikira fyondako nafyonde ku gakengere kugira uje ubona notification y'amakuru yacu n'ibiganiro mu gihe tubishize ngaha kuri iyi mbonesha kuri y'umuhuza TV ku rubuga rwacu rwa YouTube. Ndagusaba rero kugira ntuze gucikwa. Ku munsi w'ejo hari ubutumire bwoba bwaratanzwe n'umushinga amateka Agathon Rwasa. Yaragiraga buti: "Ni iteka ntangere ryo kubatumira mu mwiherero udasanzwe ku ndongozi, abashinga amateka, umukenguza amateka n'inararibonye b'umugambwe CNL uzoba kuri w'Imana igenekerezo rya 20 Myandagaro 2023 ku ngoro y'umugambwe iri ku Mutanga Nord kuva isaha 3 z'igitondo. Kubera ko ibizokwihwezwa muri uwo mwiherero ari inkoramutima ku buzima bw'umugambwe muri ibi bihe, murasabwe kwitwararika ubu butumire. Murakoze. Bigira Bujumbura kwigenekerezo rya 14 kwezi k'umunani 2023 umukuru w'umugambwe CNL umushinga amateka Agathon Rwasa niwe yasinye kuri ubwo ubutumire ndetse anateraho n'ikashe y'umugambwe. Ivyo nivyari byapanzwe ko biza gukorwa uyu munsi, ariko habaye ibintu bidasanzwe. Aba CNL rero bavyutse bugariza ingoro y'umugambwe ku mpamvu zibiri. Iya mbere n'ukuzibira kugira ngo watowe kugira asubirire Agathon Rwasa Makire ntaco bakimvuna ataza kwinjira muri iyo ngoro y'umugambwe iri kumutanga. Ubwo rero ababikoze nabashigikiye Agathon Rwasa. Ikindi nuko na Agathon Rwasa ubwiwe atigeze yinjira muri iyo ngoro y'umugambwe wa CNL, ahubwo abapolisi boba bazibiye ndetse bakaba bagerageje kwirukana abantu, ariko bari muri CNL bashikaga ku gihumbi nta numwe yigeze agenda, ahubwo induru yari nyinshi. Njyane rero zatumye umugambwe ucika mu kabiri 10 badashigikiye Agathon Rwasa. Kibazo rero bakaba barakigejeje ku mushikiranganje w'intwaro rusange, iterambere rusange n'umutekano, ariko babonye badatunganirijwe mu nyuma bandikira ikete Gervais ko bucana umushikiranganje wa mbere kugira ngo abatunganirize, kuko bari bizeye ko ari we yabatunganiriza. Ico gihe bavugaga ko umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano Martin Teresa Tacho ariko arabafasha. Ku munsi w'ejo kandi niho hagaragaye chat canke ubutumwa hagiye burandikiranwa hagati y'umushinga amateka Terence Manirambona n'uyundi muntu bwerekana ko bashigikiwe n'umushikiranganje Martin Teresa. Ivyo bayaga n'uwo muntu ngo nuko Martin Teresa azobaha abapolisi kugira binjire ingoro ya CNL kumutanga, ariko vyapfuye nkuko mwavyumvirije. Abashigikiye Agathon Rwasa bakaba bazubiye inzira kumvu yatumye aba CNL bashika ku gihumbi bugariza ingoro ya Rwasa ya CNL yaba Rwasa ndetse n'amakuru ntaco bakimvuna, nta numwe yayinjiye uyu munsi nkuko nabibabwiye. Ivyo byose rero bikaza bikurikira ibyagiye biratangazwa ko CNDD-FDD yoba ifise uruhara muri zindyane ziri mu mugambwe CNL. Tubibutse ko Reveriyano Ndikuriyo ubwiwe kandi twaranibabashikirije yabonetse ariko avuga amajambo
avuga ko yabwiye Agathon Rwasa ngo aze muri CNDD FDD aravyanka. Abihweza ibintu rero muri politike bavuga ko izi njyane muri CNL zatejwe na CNDD FDD ishaka ko umugambwe ucikamwo kabiri maze ntuzahatane mu matora ya 2025 ndetse na 2027. Biriko biba rero ni inkurikizi z'ivyagiye biraba cane muri 2020 aho abenshi bavuze ko Agathon Rwasa ari we yari yatsinze amatora. Muranibuka ko yoba arishikiye kuri sentare nahinyuzwa kugira ngo arekarame ibirabana n'amajwi yiwe yavugaga ko yari yibwe. Benshi rero ku mbuga ngurukana bumenyi cane mu mirwi itandukanye ya WhatsApp bariko barayaga bavuga ko biriko bibera muri CNL ari agahomera bunwa. Nyuma y'izo njyane zose abo bantu 10 bagiye baraterana amajambo na Agathon Rwasa. Agathon Rwasa nta vyinshi yagiye aravuga kuko Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati y'iterambere rusange n'umutekano yemeje ko inzego leta yemera za CNL ari izashizweho mu mwaka w'2019. Agathon Rwasa mbere yaho yaraburabujwe, abapolisi biwe barahindurwa, nawe aravyanka avuga ko atovyemera. Mu nyuma rero niho haje inkuru ivuga ko Agathon Rwasa yoba yahungiye muri Tanzania ariko yaragiye kubonana n'abakuriye uyundi mugambwe utavuga rumwe na Chama cha Mapinduzi mu gihugu ca Tanzania. Ivyo byose rero vyagiye biba mu rukurikirane rw'ibiko bibera muri CNL. Inkuru nazo zikaba nyinshi ariko ikigaragara nuko muri CNL ivyo babitifashe neza, kandi iki kibazo bakaba baragishikirije umushikiranganje wa mbere kugira abatunganirize. Ibi byose rero tukaba dutegereje kuraba ikivamwo kugira ngo tuzanabibashikirize kuri iyi mbonesha kure y'umuhuza TV. Ivyabaye umunsi rero abantu benshi bakavuga ko ari gahomera bunwa, ariko abandi bakavuga ko atagitangaje kuko izo njyane n'ubundi ziri muri CNL vyibonekeza ko zikibandanya. Reka rero aya makuru yacu tuyabandanirize kuri rayi. Ni rari mpuzamakungu yo mu Burundi ariko ibera Ingozi. Hari imwe rero mu bintu bishasha vyabonetse muri iyo rari mpuzamakungu kuvyerekeye ubutunzi. Igitoro catanzwe ku masitasiyo atari make mu ntara ya Ngozi. Nta widoze ngo yabuze uko yiyunguruza. Muri ico gisata nyene habonetse abakotesha intebe zo kwicarako barorera iryo higanwa ku mafaranga 2,000 gushika ku 5,000 vy'amarundi wicaye neza. Mu gisata c'amagara y'abantu abadandaza mu maguriro y'imiti bamenyesha ko tukengirizo twadandajwe ku bice birenze 300 kwijana. Benshi barinze gusubira kurangura. Aho hari n'utunini twaguzwe cane incuro zirenga 100 uko vyahora. Duzaba niha 8 zari zategekanijwe gutabara uwukeneye ubufasha wese. Kuvyerekeye umutekano abapolisi 300 n'abasirikare baba 200 bari bacungereye umutekano w'iryo higanwa. Kuvyerekeye iterambere amabarabara yaheruka gukorwa kera nk'ibarabara riva mu gisagara ca Ngozi rija mu Mivo ryarakozwe neza mu kwitegurira iryo siganwa. Amabarabara mu vyegwa rero yarasubiwemwo bimwe biteye igomwe. Nibyo rero turaza no kugaruka ko mu makuru yacu tuza kubashikiriza mu masaha ari imbere kuri ivyo bintu rero bishasha kandi bidasanzwe vyabaye muri iryo higanwa. Kugira ngo amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi agabanuke cane nuko umukenyezi yogira uruhara mw'iterambere. Mu nama yatanguje ku wa 16 kwezi k'umunani 2023 mu ntara ya Bubanza ihurikiyemwo abakenyezi bariko bararangura imigambi n'abamenyesha makuru bo mu ntara ya Bubanza, Bujumbura na Bujumbura Meyeri. Abakenyezi basabwa guterera mu iterambere ry'ikibano ngo bagura ubwigenge mu gukoresha uburyo baba bafise. Aho harimo gufata ingingo ariko badasize inyuma gukorera hamwe nk'uko bishikirizwa na Ndacayisaba Emmanuel ajejwe umugambi autonomisation de la femme mw'ishiramwe Search for Common Ground. Abakenyezi bari mw'ishira hamwe bagasabwa kudasubira kubura ingurane kuko hari amashira hamwe ajejwe gutanga ingurane, bakazokorana kandi bafise imigambi. Umukenyezi ramaze kugira uruhara mu iterambere ry'ikibano n'igihugu, amabi azogabanuka bimwe biboneka. Bamenyesha makuru rero bagasabwa kuza gushikana kuri ibikorwa vy'abakenyezi kugira abandi batarijukira bavyumvireho
maze nabo bave mu gifuri bakore ibirama nibibaha ikibanza mu kibano. Inama rero yatunganijwe na Search for Common Ground Bubanza mu kiringo c'imisi 2. Ese murumviriza kandi mukabona uruhara rw'umukenyezi mu iterambere ry'ikibano ryifashe gute? Gira ico ushikiriza. Mu cankuzo hageze umwaramo canke weekend mu kugura inyama barasiganwa. Nkuko bamwe mu bayangayanga babimenyesha, amacuniro ari ku isoko nkuru ya Cankuzo, inyama zibonetse zihamara akanya gato ku buryo nk'isaha 4 z'agatondo ziba zaheze iyo hageze weekend. Bahiga inyama bayanga ngo bo baharurira n'abafise imanza zitandukanye bagaca baziyoragura ku buryo hageze isaha 4 ataco uba woba ukibaza ngo ugure ku kiro. Mugerere kiro c'inyama y'umusoso w'inka kigurwa amafaranga 12,000 vy'amarundi, nayo izindi zikaba zigurwa amafaranga ari hagati y'11,000 ndetse n'9,000. Ku ncuro ya mbere rero mu ntara ya Gitega hagiye gutunganywa isabukuru rihuza imigwi ndangakaranga yo muri iyo ntara. Mbere yo gukomeza umuco mwiza wamye uranga basokuru iryo shiramwe ndangakaranga bagumyabanga, ishami ry'Igitega rifatikanije n'iyindi mirwi ndangakaranga nk'umugwi yagamahoro, abatimbo mu Gishora, umugwi umuduri, abahizi n'iyindi barateguye isabukuru ndangakaranga bise igiti cangoma ku wa 27 kwezi k'umunani 2023 mu kigo Alliance Française de Gitega. Mu kiganiro haye abamenyesha bakuru ku wa 18 kwezi k'umunani, Eraste Bayirata arongoye ishiramwe ndangakaranga bagumyabanga ishami ry'Igitega amenyesha ko iryo sabukuru rizoba ari akaryo ko kwerekana ubumenyi n'ubuhinga butandukanye bw'urwaruka ruri mu migwi ndangakaranga amwe no gukundisha abarundi akaranga k'igihugu cabibarutse. Riteguwe kandi mu gihe urwo rwaruka ruhurikiye mu migwi ndangakaranga ruriko rurategura kugira koperative mu ntumbero yo kuzamura ubutunzi bw'iyo migwi. Baririmbye rero batandukanye hamwe n'abahinga mu gutwenza canke komediye nabo ngo bazoba bahashitse. Kwinjirana amafaranga 2,000 vy'amarundi fatwa nk'intererano y'umwe wese akunda akaranga, maze uwutanze iyo ntererano agaca aronswa ikinyobwa. Hari irindi tangazo rero, abifuza akazi mu gisata co kwigisha barahamagawe. Umugwi w'igihugu ujejwe gutanga ubuzima amenyesha ku wa 18 Myandagaro kubicishije mu bushikiranganje bw'umuvyo bujejwe ari mw'indero n'ubujejwe abakozi n'akazi ugiye gutanga akazi kubigisha. Bifuza rero basabwe gushikana dosiye zabo ku biro vy'ubuyobozi bw'indero muri commune DCE babamwo canke bavukamwo ku wa 21 na 22 Myandagaro kuva isaha 1 zo ku mugatondo gushika isaha 10 zo ku muhinga. Bimwe mu bisabwa rero harimo ko uwifuza ako kazi aba ari umurundi, kuba afise ubumenyi mu gisata gikeneye umukozi, kuba canke kuvuka muri iyo komine ikeneye umukozi kiretse afise impapuro z'umutsindo canke certificat d'aptitude mu myuga ikurikira: hari ugushona, hari ukubaka, hari ukubaza, hari abacapa mu biti hamwe nabo mu gisata c'inyambaro no gukora ivyambarwa. Abo bashobora gutanga dosiye zabo muri komine yose bakeneye nk'uko biri muri iryo tangazo. Ndabakengurukiye cyane ko mukurikiye ayo makuru, ntimuze gucika kandi yose tuza gushikiriza kuri imbonesha kure. Yora kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko Imana ibahezagire.